Ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2026 wabaye umunsi udasanzwe mu mateka y'isi yose. Uwo munsi ubwato bunini cyane bwikoreye ibikomoka kuri petrol bwitwa Kalash bukomoka muri Pakistan bwajabutse mu mutekano ntangere umuhora wa Hormuz. Ubu bwato bwahawe uburenganzira burajabuka ku gace burarengana butarisha amadolari y'amanyamerika ahubwo burisha amafaranga y'amashinwa yitwa mayuan. Uwo munsi nyene ubundi bwato bwahawe uburenganzira burajabuka burarengana butwaye petrol itunganije ariko nabwo bubanje kwemera amafaranga y'amayuan. Gusa rero ibi byahise bitera amakenga benshi cyane kuko byari bitandukanye cyane n'amasezerano asanzwe ahari ari nayo yubakiye ku buhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika petrodollar. Aya n'amasezerano yasinywe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bitandatu byo mu kigobe c'abarabu. Mu gusinya aya masezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gukingira umutekano ivyo bihugu, gusa nabyo bigahita byemera ko icitwa petroli yose n'ibiyikomoka ko byose bizova muri ivyo bihugu bizoza biradandazwa mu madolari y'amanyamerika, bikanashigikira inyungu n'imigabane yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kwipfuza kugira muri ako karere. Gusa ivyari bimeze nko kwiganza kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ako gace byabaye nk'intango z'umurengera mu mafaranga ku mugwi muto w'ibihugu bikomeye cyane kurusha ibindi kw'isi. Kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bishuwara umutegetsi w'ikirenga wa Iran, ibitero bidasanzwe byahise bigabuka ku bihugu byose byo muri ako karere. Ibihugu byo mu kigobe c'abarabu byo vyatewe bititeguye kuko ntibyakeka ko byotegwa ku rwego nk'ubwo byabayeko. Impamvu nuko bari bamaranye amasezerano imyaka 50 abakingira abahuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi imbere y'uko ivyo bitero biba ivyo bihugu byari byibereyeho mu mahoro bikingiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo munsi ibihugu byari nk'ishiga rishigikiye ubutunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byitegereje n'amaso yabyo amasezerano bari bafitaniye ahura n'igihuhusi kidasanzwe. Mbega byogenda gute ivyo bihugu navyo bihise bifata ingingo yo kuvavanura na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Byoshoboka nivyo umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ivyo bihugu ntuhite usenyuka burundu, ariko ukagenda ugabanuka buhoro buhoro. Gusa ugusenyuka k'uwo mubano birashoboka ko kugenda kujanye no kuvuga rikijana kwa Amerika yari ifise kw'iyisi. None ni gute ikiganza c'ibihugu by'ubugaragwa cisanze ari co nguvu za nyuma z'igihugu ca mbere gikomeye cyane ku isi? Kugira ngo twishure kuri ico kibazo birasaba ko utahura ibyo bashoboye kubaka kuko gufatanya hamwe n'umuvuduko byosaba kugira ngo uwo mubano usambuke. Prosper numa mu bitabo inshuti nyandiko ariko nitwa ico usabwa no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri ico channel yamenya byinshi utazi. Je ico usabwa no kukubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva handi, nyuma tukisanga tuzi ibyo menshi batazi. Ndanaguha ikaze. Mu kinjana tuvuyemo ca 20 ibihugu byo mu kigobe c'abarabu byagize guhinduka gukomeye cyane hamwe n'iterambere ridasanzwe, ahanini rivuye ku kintu kimwe conyene, petrol. Petrol bwa mbere itogwa muri biriya bihugu hari mu mwaka w'1932 itogwa mu gihugu ca Bahrain. Gusa inyuma y'ibinyacumi by'imyaka petrol yahingurwa mu bihugu nka byose byo muri kariya karere. Kugira mu mwaka w'1990 amafaranga ava muri petrol yari yamaze guhindura ibihugu by'ubugaragwa ibigira ibihugu byipfuzwa na bose. Uduce twa mbere twahoze ari bisagara byumye by'ubugaragwa byari byamaze guhinduka ibisagara bikwega ingenzi kurusha ibindi kw'isi. Dubai ubwayo yavuye ku kuba kivuko gisanzwe cy'ubudandaje ihinduka igisagara c'iminara n'amazu maremare ya mbere kw'isi mu runganwe umwe rwonyene rutarenga. Gusa ibyo ntibituma tuvyita igitangaza mu iterambere n'ubutunzi, ahubwo ayo mafaranga yahise ahinduruka ibihugu byari bitegetswe. Ubutunzi bukomoka ku bitoro bwari mu biganza bya leta, bisiguye ko imishahara, ubushimwe n'inyubako zose byari mu mafaranga avuye muri systeme itunganijwe y'amafaranga akomoka kuri petrol. Kugira ngo rero leta igume ihagaze neza yubashwe n'abanyagihugu bose, guverinoma yakora byose ibishoboka kugira ngo isabikanye neza mu buryo bwiza ubutunzi bwava muri iyo petrol kugira ngo abanyagihugu babo babeho neza. Iyi ni nka kontra yo kubana neza atari kontra ishingiye kuri demokrasi. Abanyagihugu baba bategetswe kugamburukira ubutegetsi buhari bitabaye ngombwa ko haba amatora, leta nayo ikabaronsa ibyo bakeneye, kandi n'ubu niko bimeze. Bivuze ko kugeza n'ubu ibintu bakibihuriza ko bose. Gusa ayo n'amasezerano ahagaze ku bintu bibiri: uko bakomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane mu bihugu byabo, akarere gaca kaguma mu mahoro kuko nta myidogo y'abanyagihugu ibihari. Gusa rero uko kuba babeshejweho na petrol yonyene biri mu bintu byatumye ibihugu biri muri kariya karere k'abarabu bifata ingingo yo gutegura bushasha ibindi bintu byo bazanira amafaranga bitari petrol. Arabia Saudite yahise ishira amafaranga menshi cyane gose mu bijanye n'inkino, ingenzi ndetse no kwinezereza. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zahise ziba nk'umutima w'isi mu bijanye no gushora imitahe no gukora ibintu bishasha ahatandukanye. Mu gihe Qatar yo yakoze ibishoboka byose yakira igikombe c'isi ca 2022. Birumvikana cyane ibyo bihugu byose byahisemo kudashingira ubutunzi bwabyo kuri petrol yonyene, ahubwo nabyo byahisemo kuba abanyamigabane ku rwego mpuzamakungu.
Muno munsi ibice 12% vy'amafaranga Arabia Saudite ndetse na leta zunze ubumwe z'Abarabu binjiza ku mwaka akomoka mu gisata c'ingenzi. Ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Dubai nico cambere ca kingenzi mpuzamakungu. Ibigo bicunza amafaranga y'ibihugu vy'Abarabu bibitsa amamiliyari menshi cyane y'amadolari y'amanyamerika hamwe n'imigabane myinshi cyane yo muri Amerika. Gusa rero ivyo ugiye kubiraba amagorofa maremare cyane, amakompanyi y'indege akomeye cyane ku isi, ibigega by'ubutunzi byubakiye ku kintu kimwe conyene, kubara akarere kizewe gatekanye gashobora gushorwamo imitahe hakabira urudandazwa. Gusa ivyo byose inyuma yo kumara imyaka 30 bubaka ico cizere, mu misi itanashika 30 yonyene casenyutse burundu. Ubwo Amerika na Israel batera Iran yahise ibishura yihuse ibice bibamwe abantu, ibigo vya gisirikare byose byari muri ivyo bihugu bitandatu byo mu kigobe c'Abarabu byahise bikubitwa na misile za Iran. Ihinguriro rya mbere ritunganya petrole ku isi ryararashwe, bidatevye ihinguriro rya mbere ritunganya gaze ku isi riraraswa ryo muri Qatar. Ibi byahise bihagarika utugunguru miliyoni zirenga 6 n'igice zakogwa ku munsi muri ivyo bihugu. Ku giciro c'uno munsi utwo tugunguru nayarenga miliyaridi w'amadolari y'amanyamerika atacinjira ku munsi. Kandi myiboke ni bihugu bitwagwa n'abami bitagira abakuru b'ibihugu na demokrasi, bisiguye ko atamatora abango ishavu abene igihugu bafise rigabanuke. Ya contrat yo kubana neza hagati ya leta n'abene igihugu muri ivyo bihugu byose twavuga yahagaze ku bushobozi bw'ubutegetsi bwo kugumana amafaranga yinjira mu gihugu ku munsi hamwe n'umutekano mu mabarabara. Mu gihe rero ivyo bitariko birashoboka, ubutegetsi muri ivyo bihugu byose byisanga mu bibazo. Gusa ikintu gikomeye cyane ni mu byo kuri ivyo si bihugu bitishoboye, kuko myibanga ntangere byamaze imyaka 50 byiyubaka nka kimwe mu nkingi z'ubutunzi bw'isi. Biramutse rero bibonye ko Amerika ibibangamiye, birafise ubushobozi ntangere bwo gufukamika hasi Washington. Ivyo bihugu biteranye byimba bikanatunganya petroli ingana n'ica gatatu ca petroli itunganywa ku isi yose buri mwaka, inyinshi kabiva muri Arabia Saudite. Ikindi kandi nuko ivyo bihugu uko ari bitandatu ari byo bigabica kabiri c'ubutunzi bwose bw'isi bubitswe. Kugira ngo rero nabitahure neza, igiciro ca petroli gishingiye ku byo ibi bihugu bihitamwo gukora canke kudakora. Nk'iyo bihitamwo ko bigiye kugabanya petroli bitunganya kugeza Amerika yahagaritse ibitero, ibi byari guhita biduza cyane igiciro ca petroli. Igico nyene ubwacu cari gutuma Amerika isubira inyuma ntiteze intambara canke bigatuma ugukomeza ibitero byitwara amafaranga menshi cyane. N'inshuro nyinshi cyane twabonye Trump ikintu gifashisha cyane nk'intsinzi ari amasoko, kandi Trump ubyiwe yazungurutsa henshi asezeranya abantu ko azogabanya ibiciro by'ibikomoka kuri petrole. Ibi rero bicitse ntibikunde mu gihe agerageje amatora yo hagati muri manda, byo bari indoto mbi kuri we. Ibi biramutse binabaye byoba bisa cyane n'ibyabaye mu mwaka w'1923 aho mu kwihora ku bufasha abanyaburayi na Amerika baha Israel mu ntambara ya Yom Kippur. Ibihugu byo mu buseruko bwo hagati bitunganya petrole biyobowe na Arabia Saudite byahagaritse giturumbuka gutanga petrole kuri Amerika. Ivyahise bitera ikibazo gikomeye cyane ku bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika mu butunzi, kuko niyo yari ibatunze. Ivyo vyahise bituma akagunguru ka petrole kava ku madolari 3 kaja ku madolari 10 mu mezi make cyane yakurikiye. Ivyo vyahise biteza icitwa inflation ikomeye cyane mu myaka 10 yakurikiye Burayi, mu gihe muri Amerika hoho byaduze bigira no ku 13%. Ivyo bikiba Amerika yahise yisubira ko isaba ivyo bihugu ko byogirana ibiganiro, inategeka Israel guhagarika intambara. Gusa nimba mu binyacumi by'imyaka iheze ivyo byarakunze, uno munsi isi yarahindutse cyane, kandi na Amerika ubwayo ubu ntikibeshejweho na petrole iva mu bihugu by'Abarabu, kuko ubwayo ubu isigaye yiyimbira ikanatunganya petrole. Mbere yuko haba ico kibazo c'ibitoro, 30% bya petrole Amerika yakoresha yava muri biriya bihugu, mu gihe uno munsi Amerika ikoresha munsi ya 10% bya petrole y'Abarabu. Nimba kuva mu mwaka w'1973 umuguzi wabo akomeye cyane ari wa Amerika yagiye agabanya petrole abashorera, byo hava bituma wibaza ko ubuhangange bw'ibihugu byo mu buseruko bwo hagati bwagiye bugabanuka, ahubwo mu by'ukuri bwakomeje kudugagira cyane. Mu ndwi zitari nyinshi cyane ziheze, leta zunze ubumwe za Amerika zasohoye inguvu zazo za gisirikare. Gusa inguvu zidasanzwe za Amerika si gisirikare, ahubwo ni dolari. Mushobora kuba mwarabyumvise canke mubizi ko idolari ari ryo faranga ryo kuziganya canke ry'ubutunzi. Mbere ubutunzi bw'ibihugu bwaharugwa mu bintu biboneka nk'inzahabu canke feza, gusa no munsi ubutunzi bw'ibihugu byose buharugwa mu madolari, anahagarariye 60% by'urudandazwa ku isi. Kugira ngo rero igihugu cerekane ko ubutunzi bwacu bwifashe neza, gitegerezwa kwerekana igitigiri c'amadolari gifise. Ibi rero nivyo bihita bituma twibaza kino kibazo: nimba koko ubukomezi bw'ibihugu bushingirwa ku idolari, igihagararo c'idolari naco gishigikiwe n'iki?
twoshobora kwibaza ko ari ubuhangange bwa Amerika muri tekinoloji, ubutunzi bwayo canke ubukomezi mu vya gisirikare. Gusa ivyo byose sivyo, ahubwo ubuhangange bw'idolari bwubakiye ku masezerano y'ibanga ya Amerika yagiranye n'ibihugu byo mu kigobe c'abarabu mu myaka 50 iheze. Amasezerano yashizeho ico no munsi twita petrodollar. Ubwo buryo byerekana mu mashusho menshi, gusa bwagiye buranga ibihugu byose byagiye bitegeka isi muri kahise, bukagira n'ubushobozi bwo gukomeza n'ubwo kurangiza ubuhangange bwabyo. Mu ntango z'ikinjana ca 19 ubwongereza nibwo cari gihangaje gihebuje cane kw'isi, bwatwara ica kane c'isi bugatunga 20% by'ubutunzi bwose bw'isi. Ivyo byatuma urudandazwa rwose rukorerwa mu bwami bw'ubwongereza. Ipama ryo mu Buhinde, icayi co mu Bushinwa, kauci yo muri Malaysia, byose byasesekara ku bivuko by'abongereza. Iyo rero mwisanze mu mutima wa system ikora gutyo, hari ikintu kidasanzwe gishikira amafaranga yanyu. Abantu bose bo kw'isi barayahurumbira atari uko bipfuza cane gose ayo mahera yanyu, ahubwo ari kubera ko ayo mafaranga yanyu ahuriwe ko na benshi, kandi hagati muri uko kuyakenera hagasangwamwo ikindi kintu gira kamaro. Murashobora gusaba ingurane y'amafaranga menshi cyane bitabaye ngombwa ko mutanga inyungu nini, kandi ayo madeni ntiyishogwa n'igihugu cawe ngo yica amasoko yo mu gihugu, ahubwo yishugwa n'abayakenera ku rwego mpuzamakungu bahita bayatwara kuyakoresha. Iyo niyo nyungu rero ngira kamaro ubwami bw'ibihugu byose bikomeye byungukirako. Ibihugu nabe n'igihugu babyo baba bashobora kubaho imyaka myinshi badakomakomye ku butunzi bwabo bwite. Uyu munsi ikintu nk'ico nico kiriko kiraba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'idolari ryabo. Amafaranga yose igihugu cokora uko yoba menshi kose, ibindi bihugu bikomeza kuza kuyakenera nk'amafaranga ahagarariye ubutunzi bwabyo. Ibi bituma adata agaciro cyane kiretse babikoze mu buryo ndengarugero. Gusa n'ubundi ivyo bikora mu gihe ibihugu byose byemeye gukomeza kwipfuza no gukoresha iryo faranga. Ico cizere gikorotse, systeme yose y'igihugu ihita isambuka byihuse. Ku Bwongereza ifaranga ryabo ryari rihagaze ku rudandazwa rurimwe ipampa, ubutare n'ibindi. Ubwo rero ibihugu byatangura kwikura Ubwongereza, ugukenera amafaranga y'Ubwongereza byahise bigabanuka cyane. Systeme y'ubutunzi iragwa hasi yose. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugukenerwa kw'idolari guhagaze ku kintu kimwe conyene, petrole. Kandi ugukomeza gukenerwa kw'iryo dolari mu bihugu bicukura petroli nyinshi kw'isi. Niyo mpamvu nyamukuru amaleta yo mu kigobe c'abarabu ari ngirakamaro cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwakoze cyane ku ntega abiri yari Prosper Ntuma mu bitabo icuti y'inyandiko niko nitwa. Cuna gusaba no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi.